Ijuru ritangaza icubahiro c'Imana, itazaniro ryaryo rimenyekanisha igikorwa c'intoke zayo. Zaburi ya 19 ku murongo wa mbere. Biciye muri kahise k'ubwoko bw'ibiremwa abantu, ibintu bikomakomeye mu mugambi w'Imana vyagiye birerekanwa biciye mu bimenyetso bidasanzwe kw'ijuru kugira ngo mu nyuma bigaragarire ku isi. Iyi Imana iba igomba ikore igikorwa cyo mu gihe gitoya canke ikiringo kinini. Ubwa mbere kw'ijuru habanza kuboneka ibimenyetso vyerekana ivy'Imana igiye gukorera ku isi, arivyo biba vyarasezeranijwe mu vyanditswe. Biciye muri kahise ka Bibiliya, turabona yuko buri gihe uko Imana yagiye irigaragaza, igicu c'ikinyegezwa cabanza kuboneka. Uhoraho abarira Mose ati, raba ndaza iyo uri ndi mu gicu c'igipfungu c'inzitane, kugira ngo abantu bumve aho ndiko ndavugana nawe, baheze bakwemere ibihe vyose. Igitabo cyo Kuvayo ikigabane ca 19 ku murongo w'9. Ku musozi Sinayi, Imana yari kumwe n'amasinzi y'abamarayika. Ngaho haravuga hati, Uhoraho yazaranye n'amasinzi y'abera biwe. Nuko rero turashobora kubona yuko naho abantu babona igicu, umuriro waka ku musozi, bakabona igicu c'inzitane, aho hari amasinzi y'abamarayika bari kumwe n'Imana. Ico nico gituma ivyanditswe bivuga yuko ivyagezwe vyazanywe n'abamarayika bihabwa ihanga ry'Abaheburayo. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu c'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba baja i Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi mu burasirazuba, none tukaba tuzanywe no kumushengerera. Matayo 2:1-2. Mu gihe ca Yesu, abantu bariko baraba mu ntambuko ya Mesiya, ariyo yari ihwanye no kuza kwa mbere kwa Mesiya. Imbere yuko we agaragara ku isi, habayeho ikimenyetso kw'ijuru. Mu gihe cyo kuvuka kwa Yesu, harabonetse ikimenyetso kw'ijuru, cyari ikimenyetso cy'umwana w'umuntu. Ivyanditswe bivuga yuko habonetse inyenyeri, ariyo kugeza ubu yitwa inyenyeri y'i Betelehemu, kandi yamaze imyaka 2 iriko irashinga intahe kw'ijuru, iriko irashinga intahe yuko Mesiya yamaze gushika ku isi, ko yamaze kuvukira ku isi. Kandi abanyabwenge abari i Babuloni bakabona ico kimenyetso hejuru y'akarere ka Isirayeli. Bavuye i Babuloni baja mu gihugu ca Isirayeli bariko bararondera Mesiya kugira ngo bamushengerere, kandi barabaza bati, umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi burasirazuba. Kandi bo bari bazi yuko ubwo bwari ubuvugishwa bwavuga ko inyenyeri yari kuzokomoka muri Yakobo. Nuko rero kubera ko iyo nyenyeri yashushanya Mesiya igashushanya Kristo, kw'ijuru harerekanwe ico kimenyetso c'inyenyeri iriko irashinga intahe kw'ijuru, yuko ukuza kwa Mesiya kwari kuri hagati mu ihanga ry'Abaheburayo kuriko kurashitswa. Muri uko kuvuka yaherekejwe n'abamarayika bariko bararirimba, kandi abungere barabonye abo bamarayika bariko baratanga inkuru nziza z'uko i Betelehemu y'i Yudaya havukiye umucunguzi, ari we Kristo umwami. Abashakashatsi bavuga yuko ivyo vyabereye hariya kwabaye gutonda imirongo kw'imibumbe. Uko gutonda umurongo kw'imibumbe kwama kuba inyuma y'imyaka 973. Kandi mbega bisigura iki kuba inyuma y'imyaka 973? Buri gihe haba ikintu kanaka mu mugambi w'Imana, ikintu kanaka kizoba kiriko kiraba hagati mu bantu b'Imana. Muri iki gihe ca nyuma dufise igihe kibangabanganywe n'igihe cya Yohana Umubatiza, ndetse kimeze nka ca gihe ca Yesu, nk'uko habonetse ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kw'ijuru, ikimenyetso cyo kuza kwa mbere kwa Kristo, ikimenyetso cerekana yuko Mesiya yamaze gushika ku isi ku munsi w'iherezo. Naho mu gihe ca nyuma, mu minsi y'iherezo canke mu gihe ca nyuma, turafise isezerano ry'uko haboneka ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kw'ijuru.
ikimenyetso ni ikimenyetso kizoboneka, ni ikimenyetso kizogaragara, naho atari abantu bose bazotahura ngo bamenye insiguro y'icyo kimenyetso. N'ingirakamaro kumenya ngo icyo kimenyetso kizoba ari ikihe mu gihe umuntu aba abayemwo arindiriye ugushyitswa kw'isezerano ry'Imana. Buri gihe hazokwama habaho ibimenyetso. Buni ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru, niho amoko yose yo mu isi azoboroga. Bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu byo ku ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Matayo ikigabane cya 24 umurongo wa 30. Ikimenyetso rurangiranwa ku ijuru cyaratangajwe n'umukundwa umwami wacu Yesu Kristo ko kiboneka muri iki gihe cya nyuma, aho ubwoko bw'ibiremwa abantu bari kuzoba bariko baraba. Mu kwa kabiri itariki 28 1963 habonetse mu kirere cya Arizona igicu c'ikinyegezwa, kandi ryabaye ibanga rikomeye cyane, kugeza aho cyafashwe n'amafoto, kandi cyaratangajwe mu bimenyeshamakuru nko kimenyeshamakuru Science no mu kimenyeshamakuru Live. Mu kimenyeshamakuru Live itariki 17 z'ukwa gatanu mu 1963 harimo iyi nkuru ivuga ngo revoloteando como un anillo de humo de un gigante apareció una gran nube a la harabonetse igicu kinini ku mugoroba hejuru ya Arizona itariki 28 z'ukwa kabiri. Riba ibanga ku bashakashatsi. Abakibonye batangajwe n'ingene cyari kimeze n'ubunini bw'icyo gicu. Barafashe amashusho mu masaha atandukanye, bari no mu bibanza bitandukanye muri icyo gihugu. Dr. James Donald, umushakashatsi muri Tucson, yaregeranije amafoto ayakoresha nk'ishingiro kugira ngo aharure ingene icyo gicu cyari kimeze. Yatoye ibintu bitangaje. Icyo gicu cyari ku birometero 42 utera uja hejuru, gifise ubunini bw'ibirometero 48. Cyari kirengeye ikintu coba ari gicu, niko uwo mushakashatsi avuga. Umuzingi wari hejuru cyane, biboneka ko utari wakozwe n'indege, kandi Dr. Donald yarayerekanye ko atandege canke ibigwanisho vyariko birapimirwa muri ico kibanza kuri uwo munsi. Kilometero 42 by'uburebure, nta mama y'amazi ahaba kugira ngo hashobore kubaho igicu. Mu kimenyeshamakuru Science c'itariki 19 z'ukwa kane mu 1963 avuga hati igicu kitamenyerewe kimeze nk'urugori cyarabonetse mu majyaruguru ya Arizona ku mugoroba ku munsi wa 28 z'ukwa kabiri mu 1963. Biciye mu maperereza atandukanye, igicu cyagumye kiriko kirabonesha inyuma izuba ryamaze kurenga rimaze iminota 28. Cyari hejuru cyane, kandi cyari kimeze mu buryo butangaje. Byamenyekanye ko ari igicu kitari kigere kiboneka na rimwe. Aho cyari kiri bagereranije n'aho izuba riba, byabonetse neza igicu kimaze kurenga. Ku bantu bariko bakiraba bari munsi yacu, amabara y'urwatsi rubisi n'ubururu yarabonetse. Ingene cyavuzwe n'abantu batandukanye byerekana yuko ingene cyari kimeze cyari amajepfo yacu, ahari umuzitane kandi ari ibicu byinshi. Cyari kimeze nk'umugozi wuguruye, kirabiwe amajyaruguru, waboneka umenga n'umugozi. Icyo gicu cyabonetse ku birometero byinshi cyane uvuye kuri Douglas, Arizona. Mu kimenyeshamakuru Weatherwise
cyo mu kwa gatandatu mu 63 haravuga ati ku mugoroba wa 28 mu kwa kabiri mu 63 mu ntara y'amajepfo ya leta zunze ubumwe abaraba barabonye igicu kidasanzwe. Inyuma y'amezi 3 abantu bariko baragaragaza kubona ico kintu cyari cyatangaje abantu kugeza n'ubu sindabona icari cyo. Hagati muri cyo hari huguruye nka pisine, kandi benshi mu bakiravye bo muri Arizona ico gicu cyaboneka cera umenga kirakayangana nk'ikiriko inzahabu. Benshi mu bakivuze ko muri Nuevo Mexique bavuze yuko cyakayangana, cyabonekeye muri Colorado, Nuevo Mexique na Juarez. Mu majepfo bakiboneye mu majepfo y'ico gicu. Bamaze kwiga ibijanye n'ico gicu babonye yuko atagicu cy'ubwiza nk'icyo kigeze kiboneka. Ico gicu cyari ahantu hataba amazi n'igifungu, n'ahantu aho ubushuhe buba ari bwinshi cyane kugeza aho ubushuhe bw'igifungu buba burengeye ubushuhe bwo mu ico kirere. Mbega inyishu niyihe kw'ico kibazo? Dr. McDonald, nimba icyo gicu kiguma ari banga ridafite insiguro ku bashakashatsi, mbega none cyo bari iki kandi gisigura iki? Reka turabe ibyavuzwe na Revera William Branham mu butumwa bwitwa ngo kugaragaza gukorera umurimo Imana atari ubugombe bw'Imana. Ku rupapuro rwa 32 haravuga hati hazoba ibimenyetso kw'ijuru, kandi ibyo bintu nivyaba zanyamugigima mu bibanza bitandukanye. Nuko rero hazoboneka ikimenyetso kw'ijuru cy'umwana w'umuntu. Uyu munsi muri Luka, nk'uko biboneka muri Luka, umwana w'umuntu azokwihishura wenyine ubwiwe iyindi ncuro, ariko arihishura wenyine ubwiwe, kandi isi izoba imeze nka Sodoma na Gomora. Niho bazobona umwana w'umuntu aje mu gicu ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Luka 21 ku murongo wa 27. Ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kw'ijuru ni ikimenyetso cyasezeranywe ko kizogaragara ku iherezo ry'igihe, kandi aho hazoba hari umwana w'umuntu. Nuko rero ntikizoba ari igicu gikozwe n'akabombera canke umwotsi, canke ngo kibe gikozwe n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo kizoba ari igicu cy'ubwiza. Ibanga ry'iki gicu niri rikurikira. Igihe iki gicu cyaboneka, Revera William Marion Branham, integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, umunyamerika ya ruguru, yari guhiga, yari umuhigi. Imana yari yamubwiye ko yoja kuba muri Tucson, Arizona, kuko yari imufise ko umugambi. Nuko rero we yarimutse ava muri Jeffersonville, Indiana, naho atahahevye mu mwuzuro muri Jeffersonville, Indiana, ahubwo yahavuye akanya gatoya. Nuko rero yari afise inzu muri Jeffersonville, iyindi nayo ayifise muri Tucson, Arizona, nukuvuga inzu yiwe yabamo kandi umuryango wiwe. Gutyo rero abana biwe biga muri Tucson, Arizona. Ariko Imana yari ifitiye umugisha ukomeye cyane Revera William Branham. Kandi nimwitegereze, buri gihe umuntu ategerezwa kuba ari mu kibanza nyacyo gihwanye n'umugambi w'Imana kugira ngo aheze aronke umugambi w'Imana. Kandi mu kwa kabiri tariki 28 igihumbi 1963, igihe yari guhiga ari kumwe na bene data abavukanyi biwe mu kwizera bakaba n'inshuti ziwe, hamanutse abamarayika b'Imana. We yajanywe ari kumwe nabo, ariko ntiyari mu mubiri wiwe ufadika. Yamara kubera ko yari umuvugishwa n'Imana, we yajanywe ari mu mubiri we wa Teofania, no kuvuga ari muri mpwemu, kandi yashizwe hamwe nabo
kuri ubwo burebure utera uja hejuru. Nuko hanyuma yarongeye aragaruka ku isi, agaruka no mu mubiri wiwe. Kandi igihe bafata iyi foto y'iki gicu cy'ikinyegezwa, ntibari abandi, bari abamarayika b'Imana nibo bakoze iki gicu. Aho hari abamarayika 7, kandi tumuharuriyemwo nawe nyene baba 8. Nuko rero igicu kigizwe n'abamarayika 8 b'Imana. Aho hari abamarayika ntumandwi b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, utanguriye kuri Paulo ukarangiriza kuri Revera William Branham. Kandi hariho n'uwundi mumarayika yaratandukanye n'abandi. Aho hari intumwa zose zikwiye iz'Imana yari kuzorungika mu ishengero ryayo. Mu rugendo rwose rw'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, ubwo ryari kuzocamo kuri iyi si. Kandi aho hariho umwe mu bamarayika yaratandukanye cyane n'abandi. Niwe yari afise ikimatanije c'indwi. Ni ukuvuga niwe yategerezwa gushitsa ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ni ukuvuga yategerezwa gushitsa uguhinduka ukuri ko mu mubiri w'umuntu kukuza kwa kabiri kwa Kristo. Icyo nicyo gituma uyu mumarayika yategerezwa kuza ku isi ari mu mubiri w'umuntu, nk'uko bari baraje mu mibiri n'abandi bamarayika ntumwa. Kandi ubukozi bw'uyo mumarayika ntumwa wari atandukanye cyane n'abandi, bwategerezwa nabwo gutangura bukabonekera kuri iyi si. Nuko yategerezwa gukora urugendo rw'ubukozi, ariko arazana ijambo ry'Imana mu buryo bugenda butera imbere. Igihe we yaharuye abamarayika 7 atishizemwo. Nuko rero we yavuze ko uwo mumarayika agira 7 yari atandukanye cyane n'abandi bamarayika. Uyo niwe yari umumarayika adasanzwe muri bo. Uwo Revera William Branham avuga yuko uwo mumarayika yamuteruye, avuga ko ari we yamuteruye, kandi ko ari we afise ikimatanije c'indwi. Kandi ikimatanije c'indwi ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Wowe wari hehe? Ni hehe wewe wari uri ku itariki 28 z'ukwa kabiri mu 1963? Ni bangahe bibuka aho bari bari? Mu mubiri wawe w'umuntu wari hehe? Woba wibuka aho wari uri? Tirso yari yaramaze kuvuka, ariko hariho bamwe bo muri mwebwe boshobora kumbwira bati jewe nari nkiri mu mugongo mu mafigo ya papa. Ni nka 5 umwe avyibuka. Miguel yoba avyibuka. Ngaha jewe ndibuka aho narindi, kandi narindi aho nategerezwa kuba ndi. Muri icyo gihe jewe nari muri Puerto Rico, kandi nari ku musozi wa Puerto Rico, ku musozi Lares. Ni umusozi wa Puerto Rico, mu mwiherero wo mu buryo bw'impwemu. Muri icyo gihe jewe nari nkiri umusore w'imyaka 22 na 23. Nari ndajwe ishinga n'umuhamagaro. Sinari nzi no kuvuga ubutumwa, nari ndajwe ishinga n'ivyo bintu. Nagiye mu mwiherero mu 63. Sinigeze mpagarika guhagarika umutima mu 63, nko mu kwa mbere, mu ntango y'ukwa mbere, ku munsi mukuru w'abami. Umenga hari ku munsi w'indwi. Narateguye ibintu byose. Nuko umunsi ugira indwi ndagenda mu mwiherero, ndavuga nti ndagiye ku musozi. Sinzi igihe nzogarukira, ngiye hari
hariya sinzofungura, nzoba ndi mu mwiherero ndi kumwe n'umwami. Nagumye ngaho uwo munsi gusa, hama nca ndagenda kuri uwo musozi. Muri ako kanya gato ko guhera mu kwa mbere nari muri Lares, ndahamara nk'amezi 3 mu mwiherero. Mu nyuma ndaruhuka nko guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa 4. Ico gihe cyose ndi kumwe n'umwami, kandi vyabaye ibintu bikomeye vy'ubwiza ivyo nabayemwo bivuye ku mwami. Kugeza ubu turazi yuko umwe wese wo mu bana b'Imana afise umubiri wa Teofaniya, kandi mu mwanya kanaka umuntu arashobora kuja mu mubiri we wa Teofaniya canke akawuvamwo mu mwanya wari wo wose, igihe Imana yoba yifuje kumujana wewe canke jewe canke uwundi wari we wese. Kandi jewe ivyo bintu sinari ndabizi, ariko umwami muri iyo minsi yariko aranyereka yuko hari ikintu cabaye muri iyo minsi nari hariya, kandi umwami yaramenyesheje, yarampaye kumenya muri iyo minsi yuko muri iyo minsi nari hariya hari ikintu cabaye gifitaniye isano n'ivyabaye muri Arizona. Ivyo nivyo umwami yamenyesheje, nibyo yariko arandeka ngo menye muri ico gihe cyo guseruka kw'abamarayika ndwi hariya, no mu gihe cyo kugurwa kw'ibimatanije. Je narashoboye kubona kwicara ico gihe nari hariya muri Lares, maze kumenya ivyabaye. Igihe kimwe naramenye ko naciye mu bintu kanaka, ariko kubisobanura ivyo kuri jewe ni ibintu bigoye. Kandi muri ivyo bintu naramenye ko hari ikintu cabaye, ariko sinashobora kugisigura. Ubu rero niho umwami ariko aranyemerera kubona canke gutahura ibintu bimwe bimwe, kandi hariho intumbero yahabaye muri iyo minsi. Nimba hariho intumbero, nico gituma umwami yanjanye hariya kuri iyo ntumbero yategerezwa gushitswa mu 63. Nivyo iyo minsi kuri jewe yambaye minsi myiza cyane. Uwo mwaka wa 63 guhera mu kwezi kwa mbere kabaye agahengira akamaro cyane mu buzima bwanje, kuko umwaka w'imbere yaho nari natanguye kuvuga ubutumwa, kwigisha. Ariko reka tuvuge sinabuvuga mu buryo bwagutse. Ariko guhera mu 63 aho, guhera ngaho harabaye ikintu mu buzima bwanje. Kandi nuko rero guhera aho narinjiye mu bukozi mu mwuzuro, ndiko ndajana ijambo ry'Imana mu bibanza bitandukanye byo muri Puerto Rico. Ndajana mu mashamba, ku biyaga, ku musenyi, mu bibanza bikoraniramwo abantu benshi, mu mashengero, mu ngoro. Nkora n'ingendo nja mu bindi bihugu, gutyo ndiko ndakora igikorwa ca Yesu Kristo. Kandi kugeza n'ubu ndabandanya nkora ingendo njana ijambo rya Kristo mu bibanza vyose vya Amerika Latine na Karayibe, nkaja no muri Amerika ya ruguru, kugira ngo gutyo nshitse ndangure ubukozi ubwo Yesu Kristo yanshizemwo. Kandi Imana yarampaye umugisha, yarampezagiye cyane guhera kuri iyo tariki ukabandanya. Kandi kugeza ubu mwe murashobora kubona ingene Imana yagumye iriko irakoresha ubukozi ubwo yashizeho. Guhera muri ico gihe kandi Imana izobandanya bukoresha. Kuri bamwe yoshobora kuboneka ko ari nk'impanuka, ku bandi nabo ikaboneka nk'impanuka yavuye ku Mana. Igihe mwene data Branham guhera mu mwaka wa 62 igihe yaronka iyerekwa, akerekwa ivyari bigiye kuba, mu nyuma arabivuga mu butumwa bwitwa ngo mbega mwami, iki coba ari cyo gihe. Murabona, we yarahagaritse umutima, yarabayeho gutyo ahagaritse umutima. Kandi muri ico gihe byongeye, nanje nari mpagaritse umutima, mfise ibindaje ishinga. Nuko rero jewe naguma mpagaritse umutima, nari mfise
nariyubara mpagarika umutima kugeza igihe naja muri uwo mwiherero. Ibyo bintu jewe sinigeze ndabivugana mba, ariko ndazi aho narindi kuri iyo tariki. Reka twumve ivyavuzwe na Revera William Branham, ukugerageza gukorera umurimo Imana hanze y'ubugombe bwayo. Ku rupapuro rwa 23, umumarayika w'umwami yarabwiye mwene data Branham igihe yari afise iki gicu gutya, amubwira ko yogihindukiza kirabisha iburyo. Nuko abikoze, haca haboneka mu maso h'umwami hacapuwe, hakozwe n'iki gicu c'abamarayika umutwe, ni ukuvuga mu maso ha Kristo. Hasa n'igicapu cyakozwe na mwene data Hoffman, igicapu cya Kristo afise imyaka 33. Ni ukuvuga inge naboneka muri ico gicapu niko haboneka hacapuwe mu maso h'umwami, hacapuwe n'iki gicu cyari gikozwe n'abamarayika. Aha hari ubwanwa bwiwe nk'uko biri ku gicapu. Kuri icyo gicapu ubwanwa bwiwe burirabura. Aha ni mu maso hiwe, mu maso hose. Aya ni amaso, aho ni ngaha. Izuru ryiwe ngaha, hamwe n'ahasigaye mu maso hose. Nimurabe igice cy'umushatsi wiwe ngaha uduga, ni ukuvuga n'umushatsi wiwe ugenda uduga ngaha. Kandi we yarafutswe n'iyi perike y'umumarayika yera kugira ngo vyerekane yuko ubutumwa bwiwe, kuko ari ubw'Imana, vyerekane ko ari ukuri. Ngaha umumarayika yaratandukanye n'abandi, niwe ari ngaha akoze umushatsi wera w'umwami. Mu byahishuriwe Yohana haraboneka umwana w'umuntu, umushatsi wiwe wera nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Iryo nibanga n'ikinyegezwa, kuko Kristo afise umushatsi wera nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Ibyo ntivyoshoboka, kuko we afise umubiri wahawe ubwiza udashobora gusaza. Nuko rero Revera William Branham avuga ati ni kubera ko Kristo ku munsi w'umwami ahinduka, akareka kuba umwagazi w'intama, akareka no kuba umuherezi mukuru, agahinduka umwami n'umucamanza w'isi yose. Ni nk'uko abacamanza baho hambere, abacamanza ba kera, ndetse n'ubu mu Bwongereza no mu bindi bihugu, barakoresha iperike yera. Aha turabona Kristo nawe afise iperike yera. Sumushatsi w'umwami, ahubwo ni iperike yera ariyo we yambaye ku mutwe wiwe. Nuko rero iri nibanga, Kristo umushatsi wiwe wera, kandi mu mubiri uhawe ubwiza tudasaza. Nuko rero iri banga ry'iyi perike yera n'ibanga rya Kristo aje nk'umucamanza w'isi yose ku munsi w'Imana, ku munsi w'umwami. Mu gitabo cy'ibimatanijwe mu Kiespanyol ku rupapuro rw'469 haravuga ati mbega
muribuka yuko navuze yuko umwe muri abo bamarayika yari umumarayika adasanzwe, namubonye atandukanye cyane n'abandi. Yari mu mugwi wa batatu muri buri ruhande, n'uwundi ari hejuru, kandi uwari iruhande yanje mparuye mva ibubamfu nja iburyo, uwo yari umumarayika agira indwi. We yarakayangana cyane kandi yasobanura ikintu gikomeye kuri jewe gusumba abandi. Narubabwiye ko yari afise igikiriza kinini kandi yari kaguruka atera aja mu buseruko, avuye iburengerazuba aja mu buseruko. Uyu mumarayika ariko araguruka. Ibyo bitwereka ko ubutumwa bwiwe, ubukozi bwiwe bw'ubutumwa buhera iburengerazuba butera buja mu buseruko. Ubwa mbere ubukozi abukorera iburengerazuba, hanyuma azotera aja mu buseruko ajanye ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami ku ihanga ry'Abaheburayo. Uyu mumarayika yaratandukanye n'abandi, n'uyu agenda aduga ngaha. Havuga ko ngaha yari afise amababa yiwe akarishe asongoye ariko araguruka aduga, kandi we avuga ko uwo ari we yamuteruye, niwe yamujanye. Kandi mwibuke yuko bari mu mibiri ya Teofaniya atari mu mibiri y'inyama, kandi nico gituma iki gicu kiboneka gutya. We avuga yuko uwo yamuteruye, uwo yari atandukanye n'abandi, yasobanura ikintu gikomeye kuri we gusumba abandi, kandi avuga yuko yakayangana cyane gusumba abandi, kandi avuga ko uwo ari we yari afise ikimatanije c'indwi, ni ukuvuga yari afise ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Aha dufise umwana w'umuntu mu bicu, ari kumwe n'intumwa ziwe, bamarayika biwe, ntumwa b'intambuko ndwi canke ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Turabonye yuko ikimatanije c'indwi ari uyu mumarayika yari atandukanye n'abandi. Uyu niwe afise ikimatanije c'indwi. Twabonye ko ubwanwa bukozwe n'abamarayika ntumwa ndwi, kandi umushatsi wera nawo iperike nayo ikozwe icapuwe n'umumarayika yaratandukanye n'abandi. Kandi uko niko ico gicu cabonetse. Hanyuma mwebwe mukiravye kimeze uko, haboneka mu maso, kiboneka kimeze nko mu maso. Nuko rero muri Luka haravuga ngo mu gicu. Aha turabona igicu, ariko twitonze turiko turaraba neza iki gicu, kubera ko gikozwe n'abamarayika 8. Nuko rero buri mumarayika ahinduka agacu gatoya, ariko gakoraniye hamwe n'abandi bamarayika baca bakora iki gicu kinini. Cyabonetse mu kwa kabiri tariki 28 1963 mu kirere ca Arizona. Ni murabe ingene vyagenze, uko iminota yaguma irengana, igicu kikaguma ciyunguruza. Ni murabe mu bibanza bitandukanye ingene caboneka ku masaha atandukanye. Aha kiboneka nk'umutego w'umugozi uwo bazinga bakazungagiza kugira ngo bice igikoko kanaka. Kandi ivyanditswe bivuga biti mwirinde uwo munsi ntubaze ko nk'umutego. Aha kandi tuhafise umutego ari wo uvugwa mu vyanditse. Havuga yuko uwo munsi uzoza nk'umutego, kandi ukuza k'umwana w'umuntu ari mu bicu aje ngaha vyerekanywe nk'umutego. Aha naho biboneka nk'umusozi canke piramide. Murabona yuko bameze nka piramide uyu mugwi w'abamarayika. Kandi ngaha turashobora kubona ko piramide nini ya Yesu Kristo ariryo shengero ryiwe. Iyo piramide irimwo ibintu vyari ngaha muri iki gicu, irimwo abamarayika ntumwa, aribo bari bashushanijwemwo abatoranijwe bo muri buri mugwi. Turabonye ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kw'ijuru, kandi turabonye ukuza kwiwe azananye n'abamarayika biwe. Twarabibonye kw'ijuru, kandi ibyo nivyo hanyuma ku isi bitegerezwa gushitswa. Ariko kugeza abamarayika ntumwa ndwi b'ibihendwi bo baramaze kuza, barakoze ubukozi bwabo kandi baramaze kugenda. Ubu dusigaje gusa ukuza k'uyu mumarayika yaratandukanye n'abandi. Hasigaye ko yogaragarira ku isi mu mubiri w'umuntu, ariko arakora ubukozi bwo ku munsi w'ihereza, ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba. Nuko rero muri aba bamarayika ntumwa
hashushanijwe abatoranijwe bo muri kimwe kimwe cyo mu bihendwi ndetse n'abo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Nuko rero abo kwa Pawulo bashushanijwe mu mumarayika ari ngaha, ari we Pawulo mutagatifu ari mu mubiri we wa Teofaniya, kandi gutyo buri umwe wese ashushanijwe mu mumarayika wo mu gihe ciwe. Kandi natwe dushushanijwe hehe? Dushushanijwe ngaha hejuru, kuko aha hashushanije igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, niho dushushanijwe. Kandi aha kwijuru muri iki gicu hari n'izina rishya ry'umwami Yesu Kristo, rikaba ari n'izina rihoraho ry'Imana, ryarerekanywe riramanikwa kwijuru, izina ry'Imana. Mu guseruka k'uyu mumarayika yaratandukanye n'abandi, aserutse muri iki gicu c'ikinyegezwa, muri uyu mugwi w'abamarayika ba Yesu Kristo, abamarayika b'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Nuko rero ngaha hashushanijwe urutonde rwose rw'umugambi w'Imana. Icyo nicyo gituma umumarayika w'indwi w'igihe cy'indwi aboneka ari ruhande y'umumarayika yari atandukanye n'abandi, kuko uwo niwe yaje imbere y'uwo mumarayika yari atandukanye n'abandi guhera mu mwaka w'1963 ukabandanya. Icyo cyabaye igice gisozera ubukozi bwa Revera William Branham, naho yaboneka ari intambuko itekanye cyane, yari intambuko ikomeye ihambaye, kuko yari intambuko aho Mwemo Yera yari kwarugurura, ahishura amabanga menshi, ahishura ibyanditswe byinshi ibyategerezwa guhishurwa muri icyo gihe, kugira ngo ategure abantu, abategurira ukuza k'umwami, kugira ngo ategure abantu, abategurira imigisha ikomeye cyane iyo Kristo yari kuzoduha inyuma y'ubukozi bwa Revera William Branham. Yari umumarayika atandukanye n'abandi bamarayika. Kubera iki? Kuko ntiyari umumarayika ntumwa wo mu gihe na kimwe cyo mu bihendwi by'ishengero. We kuri uyu mumarayika yari atandukanye n'abandi, avuga yuko ari we mumarayika yari afise ikimatanije cy'indwi, kandi ikimatanije cy'indwi n'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Uyu mumarayika yari atandukanye n'abandi, niwe afitaniye isano n'izina rishya ry'umwami Yesu Kristo, n'izina rihoraho ry'Imana. Afitaniye isano n'ikimatanije cy'indwi, afite isano n'imituragaro-ndwi, afitaniye isano n'umuhamagaro w'abatoranijwe n'Imana, afitaniye isano n'umugambi wose w'Imana uhwanye n'iki gihe cya nyuma. N'ikimenyetso ku ijuru cy'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza k'umwana w'umuntu aje ku isi muri kino gihe cya nyuma. Kandi icyo kimenyetso cyashikijwe uko cy'umwana w'umuntu ku ijuru. Si kiremwa muntu wese abaye ku isi azi yuko icyo kimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru cyamaze gushitswa. N'Abaheburayo nabo benshi muri bo ntibanazi yuko ikimenyetso cy'ukuza kwa mbere kwa Kristo, inyenyeri y'i Betelehemu, ntibazi ko icyo kimenyetso cyamaze gushikirizwa ku ijuru, kiriko kirashinga intahe yuko Mesiya yari yamaze gushika ku isi. Mbere ihanga ry'Abaheburayo nk'igihugu ntibanazi yuko Mesiya yaje mu myaka 2000 iheze, kandi bo barasavye urupfu rwiwe, arabambwa ku musaraba i Karuvariyo, kuko kugeza n'ubu ntibaramwizera. Bibiliya ya mbere ariyo Zodiac, Bibiliya ya kabiri ibidukikije no muri piramide ya Enoki, na Bibiliya ya gatatu yanditswe, zose zirashinga intahe y'iki kintu gihwanye n'igihe cy'iherezo. Kristo yavuze yuko twebwe nitwabona ibi bintu biriko biraba, ibi bimenyetso biriko bibera ku ijuru, ko tuzoraramika imitwe yacu ku ijuru, kuko ugucungurwa kwacu kuregereje, ugucungurwa k'umubiri, ariko guhindurwa kwacu hamwe no kuzuka kw'abapfuye bizeye Kristo bazukiye mu mibiri hawe ubwiza.
nuko rero iki ni igihe cy'uko imitwe yacu iba iraramitse ku ijuru. Ibyo bisigura ubugingo bwacu, imitima yacu, ubwenge bwacu, icyo turi cyose bibe bishyizwe mu bintu byo mu ijuru, mu bintu by'Imana, mu bintu byose bya Kristo. Ubwenge bwacu n'ubugingo bwacu tubihanze kuri Kristo no ku bwami bwiwe. Kandi ni bangahe bari bazi yuko ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru cyari cyarabonetse mu kwa kabiri tariki 28 mu 63? Ntimwari mubizi ubwa mbere, ariko uhereye igihe mwumvise ijambo, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami buriko buravuga ku bijyanye n'iki gicu, kugeza ubu guhera ngaho ukabandanya, kugeza ubu umwe wese arabizi. Turabonye ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru. Twarasoma Bibiliya gutyo tukibaza tuti, mbega ni ryari iki kimenyetso kizobonekera ku ijuru? Ni mu mwaka uwahe, mu kwezi ukuhe, ku munsi uyuhe? Ariko nimurabe, itariki 28 niwo munsi, guhera isaha 10 zo ku mugoroba ukabandanya. Iyi foto, iyi ya mbere yafashwe isaha 10:10 zo ku mugoroba. Iyi ya kabiri nayo yafashwe isaha 10:15 zo ku mugoroba. Iyi yindi foto nayo yafashwe isaha 10:30 zo ku mugoroba. Izi foto zafatiwe mu bibanza bitandukanye, mu bisagara bitandukanye. Kandi kugeza ubu umunsi w'ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru urazwi. Ni itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Aho turazi kandi n'ukwezi, kandi turazi n'umwaka. Ni umwaka w'1963 niwo uherekanywe ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru. Kiriko kirashinga intahe yuko ku isi Yesu Kristo umwana w'umuntu yariko aratangura ubukozi bwiwe bw'ubuvugishwa, aribwo akora biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ubwo akora biciye mu gitwikirizo cy'umubiri, ubwo bukozi akora biciye mu muntu. Uwo yari gusiga mpwemu wiwe yera kugira ngo akore ubwo bukozi bwo ku munsi w'iherezo, bukaba ari n'ubukozi bw'ururunganwe ubwo twebwe turiko turabamwo. Twarabonye ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru, kandi se abantu bose bamenye ibyabaye. Ntimurindire yuko abantu bose bamenya bagatahura bakemera ko icyo kimenyetso ari ikimenyetso cy'umwana w'umuntu cyabonekeye ku ijuru, ariko ab'ubwenge bazobitahura. Niko Imana ivuga biciye mu mvugishwa n'Imana Daniyeli. Kandi kugira ngo batahure, uguhishurirwa kw'Imana gutegerezwa kuza kuri abo bantu, kukaza biciye mu ntumwa ibihwanye n'icyo gihe, kugira ngo Kristo biciye muri iyo ntumwa amenyekanishe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Mbega mwabonye ingene byose ari ibintu biciye bugufi? Ninde yari kuzokwiyumvira yuko ikimenyetso icyo Kristo yavuze cyari cyaramaze gushitswa ikimenyetso cyo kuza kwa mbere kwa Kristo ku ijuru. Inyenyeri yari gukomoka muri Yakobo haheze nk'imyaka 2000, kandi kugeza n'ubu ihanga ry'Abaheburayo ntibazi yuko icyo kimenyetso cyamaze kubonekera ku ijuru mu minsi Yesu yavukiyemwo. Ariko ubujuju, ukutamenya kw'abantu ntibibuza ugushitswa kw'isezerano ry'Imana. Imana irashitsa ibyo yasezeranye. Abantu bo bibona, bo bitahura cyangwa batobitahura, kandi kugira ngo bashobore kubitahura, nuko rero Imana irarungika intumwa ikaza iriko irashinga intahe y'ibi bintu byose kugira ngo dushobore kubitahura. Ikaza iyo ntumwa iriko iraduhishurira ivyanditswe. Nuko rero
twebwe turaheza tukavuga tuti ariko ibi nibyo narindindiriye, narabisoma sindabitahure, ariko ubu byoroshye cyane nk'uko biciye mu bimenyetso ku ijuru. Ku isi naho dutegerezwa kuba turi ko turarondera kandi twiteze kubona ibisigaye gushitswa no kuboneka bihwanye n'umugambi w'Imana. Ibimenyetso ku ijuru no ku isi byaramaze kuboneka. Ibimenyetso ku ijuru byaramaze kuboneka, kandi kugeza n'ubu habandanya haboneka ibindi bimenyetso. Kandi no ku isi naho nyene harabonetse ibimenyetso byategerezwa kubonekera ku isi, kandi kugeza n'ubu Imana ibandanya iriko iratanga ibindi byinshi, kandi ni ingirakamaro kumenya ivyo bimenyetso bibera ku ijuru, kugira ngo gutyo duheze dutahure igihe twebwe twagenewe kubamwo icyo ari cyo. Imitwe yacu twarararamitse ku ijuru, ku Mana no ku mugambi wayo wose, kandi turashobora kubona yuko ku ijuru iki kimenyetso gikomeye, iki gicu c'ikinyegezwa aricyo cyabonetse, nticyari kindi bari abamarayika b'Imana bari mu mibiri yabo ya teofaniya, intumwa z'ibihendwi hamwe n'uwundi mumarayika ntumwa atandukanye n'abandi. Uwo niwe muri kino gihe cy'iherezo ategerezwa gukora ubukozi bwiwe kugira ngo Imana ishitse gutyo ibanga ry'ikimatanije cy'indwi. Iki gicu cy'ikinyegezwa kibaye ikimenyetso gihambaye cyane cyabonekeye ku ijuru, kibonetse mu kinjana cya 20 aricyo cyamaze kurengana, cyamaze guhera. Ariko twarararamitse amaso yacu ku ijuru, kandi twagumye turi ko turabona insiguro y'icyo gicu, kandi twagumye turi ko turabona yuko ngaho muri icyo gicu twese twari dushushanijweho. Icyo nicyo gituma inyuma y'iyo tariki haciye haza umuhamagaro kuri twebwe kugira ngo tuduge mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, tuduge mu gihe gishushanijwe muri uyu mumarayika. Nuko rero aho niho twebwe dushushanijwe, kandi twategerezwa kugaragarira mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aricyo gihe gihwanye n'iki gice cyo hejuru cy'iki gicu, ahari umumarayika yaratandukanye n'abandi. Twebwe twibonye mu gicu cy'ikinyegezwa, igicu cy'abamarayika, abamarayika ntumwa ba Kristo. Ese imigisha iri kandi ishushanijwe muri iki gicu cy'ikinyegezwa, ese iyo migisha yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje, kandi na cyane cyane imigisha ihwanye n'igice kirimo umumarayika yaratandukanye n'abandi, ihinduka ukuri muri umwe wese wo muri mwebwe no muri jewe nanje, kandi vuba huzura igitigiri cy'abatoranijwe n'Imana, kandi vuba twese baba bapfiriye muri Kristo bazukire mu mibiri ihoraho, natwe bakiriho turi bazima duhindugwe mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Imana ibandanye kubaha umugisha, kandi mubandanye mugira ijoro ryuzuye imigisha y'umukundwa Umwami wacu Yesu Kristo. Igicu cyabonetse hejuru cyane y'ibindi bicu, ku birometero 42 utera uja hejuru niho cyabonetse. Cyabonetse ku itariki 28 z'ukwa kabiri mu 63, kandi abashakashatsi ntibigeze bamenya namba icyo ari cyo.
icyo gicu cyacapuye mu maso ha Yesu. Cyari ikimenyetso cy'ukuza kwiwe kwa kabiri. Ibyo vyategerezwa kuba nk'uko we yabisezeranye, bikaba biciye mu ntumwa we yari kurungika. Igicu cyaramaze kuboneka, bari abamarayika 8 b'Imana, berekanye ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru. Umumarayika agira 8 niwe afise ikimatanije c'indwi, kandi uwo arashitsa intumbero y'Imana yo ku munsi w'iherezo. Mu kuza kwa mbere kwa Kristo harabonetse ikimenyetso gikomeye ku ijuru. Icyo kimenyetso uyu munsi cyitwa inyenyeri y'i Betelehemu, kandi abantu bake cyane nibo bamenye icyo ari cyo. Nk'uko nyene no muri iki gihe haramaze kubonekera ku ijuru ikimenyetso cy'ukuza kwiwe. Bari abamarayika 8 bari mu mibiri yabo ya teofaniya. Yari inama iriko ibera hejuru mu gasongero. Igicu cyaramaze kuboneka, bari abamarayika 8 b'Imana, bariko barerekana ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru. Umumarayika agira 8 niwe afise ikimatanije c'indwi, kandi uwo arashitsa intumbero y'Imana yo ku munsi w'iherezo.